Mbega ni umugabo atuma haboneka umukobwa cyangwa ni umugabo atuma haboneka umuhungu? Kenshi dukunda kubona abagabo bahohotera abagore babo, ngo umugore yagumye abyara abakobwa gusa, ngo umugore yagumye abyara abahungu gusa. Mbega yoba ari umugore atuma haboneka igitsina cy'umuhungu? Yoba ari umugore atuma haboneka igitsina cy'umukobwa? Mbega hagati y'umugabo n'umugore ninde atuma haboneka igitsina cy'umwana? Umugabo n'umugore ico bahurirako nuko bose bategerezwa guhuza imbuto zabo kugira haboneke umwana, ariko kugira ngo haboneke umuhungu biva ku mugabo, kandi kugira haboneke umukobwa biva ku mugabo navyo nyene. Nivyo maze imisi ndabasigurira, ndabereka, nkoresha tableau ncapa nsigura, ariko uyu munsi nta tableau ngomba nkoresha, tugira tubiganire ko ndabisigure uku ata tableau ndiko ndakoresha. Rero tuvuge ko nkuko mije kubivuga, umugore si watuma haboneka umuhungu, umugore si watuma haboneka umukobwa. Igituma haboneka ivyo bitsina ndababwiye ni umugabo, umugabo niwe afise ubushobozi bwo gutuma haboneka umuhungu, kandi umugabo niwe afise ubushobozi bwo gutuma haboneka umukobwa. Turazi ko kugira umwana aboneke haraza urubuto rw'umugore ariko bitwa ovule, rugahura n'urubuto rw'umugabo ariko bitwa spermatozoide, bigatuma haboneka umwana. Ico nico bihuriye ko, birasaba ko urubuto rw'umugore ruza n'ubw'umugabo rukaza bigahura, bihuye hakiforoma umwana. Ariko rero bitandukaniye, igituma mpejeje kuvuga ko ari umugabo atuma haboneka umuhungu cyangwa umukobwa. Urwo rubuto rw'umugore rwogo iminsi yose rugwama ari rwa X, ntigwigera ruhinduka. Ariko imbuto z'umugabo, iyo spermatozoide irashobora kuba X cyangwa spermatozoide ugasanga yabaye Y. Tukaba tuzi ko kugira aboneke umuhungu bisaba ko urubuto rw'umugore ruhura na spermatozoide y'umugabo yitwa X, aho hacaboneka umukobwa. Mu gihe urubuto rw'umugore ruhuye na spermatozoide y'umugabo yitwa Y, aho hacaboneka umuhungu. Bisigura ko umugore nta na kimwe afise cyo gukora kugira ngo aboneke umuhungu cyangwa umukobwa, byose biva ku mugabo, kuko umugabo niwe afise imbuto zibiri zitandukanye. Rero nimba ufise umugore aguma abyara abakobwa gusa, si ikibazo cy'umugore ahubwo ni ikibazo cy'umugabo. Nimba umugore aguma abyara abakobwa gusa, si ikibazo cy'umugore ahubwo ni ikibazo kiri ku mugabo. Ibyo bintu sinzi ko bishobora kuba biko biratahurika, ariko nuko bimeze. Urubuto rw'umugore iminsi yose rufise chromosome yitwa X, ariko rw'umugabo rushobora kugira X cyangwa rukagira Y. Bisigura umugabo mu gihe ahaye umugore urubuto rwa Y hacaboneka umuhungu, mu gihe umugabo ahaye umugore urubuto rwa X hacaboneka umukobwa. Rero ariyo video mperuka gukora muri iyi minsi nyene, uziravye ngaho muri channel urashobora kuzibona, aho nariko nderekana uko rero umugabo yoharura iminsi bokora imibonano kugira haboneke umuhungu, uko umugabo n'umugore bo biharura neza kugira bavyare umukobwa. Nizo video mperuka gukora, ushobora kuba utazibonye, urashobora gufitenda ngaho kuri profile y'ishene ukacubona ama video duheruka gukora, ucubona ingene navyerekanye neza ko ngaho ushobora kubisubiramwo, kandi nakoze video yavyo, ariko naravyerekanye neza. Ibimejeje kubabwira ko umugabo ari watuma haboneka umuhungu cyangwa umukobwa, hari uko navyerekanye neza nkoresheje ikibaho bisiguritse neza gose. Nimba utarabona izo video, fitenda ngaha kuri profile winjire muri iyo chaîne yacu urabizo video twabakoreye. Rero niko ndabivuga, umugabo ni watuma haboneka umuhungu, kandi umugabo ni watuma haboneka umukobwa. Nta mpamvu yo gushwanira abagore, nta mpamvu yo gushwanira abagore ngo babyara abahungu gusa, ngo babyara abakobwa gusa, ariko umugabo ni watuma haboneka umukobwa, umugabo ni watuma haboneka umuhungu, kuko umugabo afise chromosome canke imbuto z'umugabo ziri ubwoko bubiri, hari izivyara umuhungu n'izivyara umukobwa. Bisigura umugabo niwe afise ubushobozi bwo guhitamwo igitsina agomba kuvyara. Rero ivyo bintu ngene yo bikarikira cyangwa ko bobigenza, nizo video mperuka gukora, ushobora kwinjira muri chaîne yacu ukaziraba witonze, uko nakoreje ikibaho ndabisigura neza. Rero nivyo vyigwa tugenda ducisha kuri ino chaîne, ivyigwa byerekeye ubuzima bw'umwana n'umuvyeyi wiwe, ko umugore yoharura iminsi y'agasamo, ingwara zitera ubugumba, turigisha ibintu byinshi, ko umugore afise inda yo kwigenza, ibintu yo kwirinda. Nivyo dukora kuri ino chaîne yacu. Ushobora kuba ari ryambere utubonye, fitenda ngaha kuri subscribe cyangwa s'abone, kugira ngo ivyigwa byose bishasha tugenda ducisha kuri ino chaîne bize biragushikira nawe. Wibuke gukora like kugira ngo ushigikire ino chaîne yacu, cyangwa kugira ushigikire bino vyigwa vyacu. Iyo ukoze subscribe cyangwa ugakora like, bituma ino chaîne yacu cyangwa bino vyigwa vyacu
bigera kure. Rero nimba wumva biguhimbaye, nimba wumva ko benshi cyane bomenya bino byigwa, gira subscribe, ugire na like. Amazina yanjye ni Irankunda Nelson, umunyeshuri mu gisata c'ubuvuzi. Naho bitaha.